ndifuza kumbwira aba producteur batatu wewe mera unati aba baranezera cyane ivyo bakora. Wa mbere ni Ami, undi nawe muri iki gihe ariko arakora vraiment numva ndamwishimira cyane, ni bamwita numva one way cyane. Yes. Nundi na Kolly the Magic. Tuguhaye featuring y'umurundi hano w'umwigeme bro, bariko barakora na wigeme n'uyuhe ayokorohera gukora na featuring nawe wo kwisanta à l'aise muri ababigeme bariko barakora. Bo muri ababigeme biwacu ndabona Esther Nish hamwe na Miss Eric. Yumba ku mutima wawe no guhidishimo utari bwabone ye tu naho wiwunyanka ukanyirengagiza ku mutima wanje yeah. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese aho muherereye hose, abari hano mu gihugu cyacu Burundi eka no kwisi yose. Ni Mr Capitaine de la Capitale, the voice killer kuri microphone ya Buja Hit TV guys. Eka ndabahaye ikaze aho muherereye hose, abarundi muri hano mu gihugu cyacu Burundi n'abari hanze y'igihugu, ndabakunda gose. Eka nkuko nabemereye misi yose ko amaduteza imbere talent yacu industry ya music yo hano mu gihugu cyacu Burundi. Buja Hit TV ntacyo tudakora kugira dushobore kuduza abaririmbyi bagitangura, eka no kushobora kwamamaza abaririmbyi bamaze gufatisha mu gihugu cyacu Burundi. Uyu munsi rero ngo Mr Capitaine abazaniye iki canke nabazaniye nde? Uyu munsi nagerageje kuraba muri babaririmbyi bashoboye gukora neza muri 2020 hano mu gihugu cyacu Burundi, batashoboye kuronka support ikomeye cyane. Cinamubwira ati come on, narigeze kumva indirimbo yawe nziza ariko nta support yugeze uronkikwiye. Reka tuje kuri Buja Hit TV kuko ntitubwira twirengagiza abaririmbyi naho bari bato n'abanini bose turabaha microphone, eka tukabakuzanira wowe mukunzi wa Buja Hit TV kugira ushobore kumenya ati ni giki cipasa muri industry ya Buja Flavor. I'll see you. Welcome mu kiganiro cyacu. Uyu munsi nza kuba ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi bo muri Buja Flavor. Yes guys, nkuko bibona muri kano kanya twamaze kugaruka muri sha kiganiro cyacu kuri Buja Hit TV. Yes, muri kano kanya ndi kumwe n'umujene iruhande yiwanje n'umujene, eka ndifuze ko wenyene yo kwidondora. I'll see you. Good bro. Safi bro. C'est bien. Ndashima man nawe. Nanje ni top. Ndifuza ko manzwe ndamukiriza abarundi n'abarundi kazi bariko baradukurikirana muri kano kanya. Ndabaramukije mwese abafans wa music n'abasanzwe bakunda music mu Burundi. Yes. Ndifuza ko womenya muri kano kanya turiko tuyaga nande. Muko murayaga n'umwana wanyu muririmbyi yitwa Tendala. Yeah. Tendala, abantu ni benshi bariko baradukurikirana kuri Buja Hit TV bari hano mu gihugu cyacu Burundi no mu makungu hose. Ndifuze ko bagirira akantu gatoyi kugira bashobore kumenya ati Tendala ninde. No muririmbyi koko ou bien? Yes, Tendala no muririmbyi akaba ari mu upcoming agicaruka nkaba ntabifitemo uburambe muri aka kazi nabivuga yuko ndacara umushasha muri game. Yes. Hari indirimbo yatumye jewe ndakurondera mvuga ati reka nshobore kumuzana Tendala. Ndifuze ko ndirimbo yawe ya mbere washoboye gusohora bro. Eti? Ndifuze ko ndirimbo yawe ya mbere wasohoye bro, kugira abarundi bariko baradukurikirana babona ati Capitaine ashoboye kurondera umwe mu maririmbyi bashoboye bro. No mugerageza. Icuru caramenye kimena umutima wanje kinganza umubiri wose yeah, kubivuga byarananiye biririmbye mu ndirimbo aho riyo sigushikire yeah. Mommy, oh mommy, I want you, I want you. We wanwa yuwumuhungu, I love you, I love you. Mommy, oh mommy, I want you, I want you. We wanwa yuwumuhungu, I love you. Mbegiyumba iruhande yawe no kubera icuti
izo kuremesha. Guys, nkuko muhejeje kumva ahejeje kuririmba eka n'umuririmbyi ashoboye kandi n'umuririmbyi vraiment afise talent, niyo mpamvu nashoboye kumutuma ko hano kuri Buja Hit TV. Bro, ku muntu atakuzi ndifuza yuko uwo mubwira votre biographie kugira ashobore kukumenya neza. Bon, je nkuko ndavuze nitwa Tendala. Amazina yanje y'abavyeyi banyita naho abandi gile. Nkaba umwana w'umuhererezi, sinzi ko bakunda mama, ndumuhererezi ariko kwa papa. Nkaba umwana agira gatandatu, afise abari nyumanje batandatu nyene, ibintu nk'ivyo. Tendala, turifuza kumenya career yawe y'umuziki. Turabona yuko ushoboye, ariko Tendala song music yahitanguye ryari bro? Maze kumva indirimbo zibiri gusa. Bosi zibiri burya umaze kumva ni zitatu. Ya mbere niyo yitwa Mami, akaba ari yasohotse muri 2019, kwinjira na 2020. Video niyo yacisohoka. Cha mu kwezi kwa gatanu ko ntibeshe ndasohora indi ndirimbo yitwa Ari Love, ndasubira indi ndirimbo iracari shasha yitwa Nitama, ikaba tayari iri kuri YouTube. Muri iyi minsi tuzorekura video. Yego. Twitegeye ko hariho video nshasha igiye kuza ya Tendala. Yego. Aya mazina yiwanyu muza muri yita, hari ikintu Bface aheruka kuvuga ngo ushobora gusanga umuntu yitwa bamwise Boniface akaja yiyita Bface, hama na wewe bakwisendo cha wita Bendala, Tendala, you know, uca wita Tendala. Kubera iki yoshimye kwita Tendala? Ba burya urumva kira muntu arafise cyakunda, kira muntu arafise cyo yiyumvamwo. Nawe ne Bface ushaka kumubaza impamvu yisiki, kubera iki yise Bface atari gusigaza iyo zina giwe Boniface, ni kwa hari impamvu mba kuko umaze kwita ni kipaji n'umusani direct, izina ry'ubusani riraza kwanza, ni izina riba rya aesthetique ku muntu umva yuko rimubereye kwitwa izina. So kuri ivyo jewe nta nakimwe noshaka kubivuga ko impamvu je nise Tendala nuko nabonye ko bimbereye kwita Tendala cyane. Yego, kwita Tendala. Tendala n'abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye bifuza gufasha umuririmbyi, ariko bifuza kumufasha bivanye na mind yiwe uko yiyumva mu muziki, kuko premièrement l'afise talent, you know. Ego, niki cyifuzo ufite mu muziki à part de la vie y'ubuzima bwawe? Bon, cyifuzo canje cy'umuziki ni gukora music yanje kandi guteza imbere igihugu canje, kuko office vision kuri jewe yuko noshaka guteza imbere cyane cyane igihugu canje ndabicishijemwo mu rujimana yampaye. Kandi vision ya mbere iza cyane mu mind yanje kuzokwiza 100 millions de views. Niyo idea yanje kandi na niyo target numva yuko byanke bikunda nzobishikako, namba ari Imana yashize kuri iyi game, ni ngombwa nzoshobora kwishikako. Ni kintu Tendala ariko arakora muri kano kanya kugira ashobore gushika kuri izo ndoto ziwe? Nkuko nyene nababwiye ko ari bikoga niho nkitangura game. Nzokomeza gukora uko nshoboye ndabe ko noshobora gushika muri target yanje fise, kuko burya kintu cyose kiza buhoro buhoro, aho kimbiazi au kwaguna kimbiana nacho, sumva kitu chochote ni mdogo. So kuri izo mpamvu je na kimwe uko ivyo mbona byose ndabishimira, kuko ntegerezwa gushikira musinzi yanje indoto fise mu myaka y'imbere. Yego. Tendala a part ya music, ni kindi kintu Tendala akora? Je nkora music nyene. Yego. Kindi kintu ukora part ya music? Oya. Siriga mote? Isi. Iskuru wacumanza guhagarika canke iskuru byagenze gute? Ba school narahagarikije bivanye n'ingorane z'umuryango nyene nashikiriwe, niyo mpamvu byatumye magara, ariko bingubaye ngombwa noshobora gusubiramo kandi ishuri. Yego. Wacumanza guhagarika kubera famille, ubuzima busanzwe? Yego. Tendala ni kintu yifuza kugira ashobore gushika kuri za ndoto ziwe? Nifuza support y'abarundi, nifuza support y'aba sponsor ahantu hose, kandi nkaba nkeneye abarundi yuko boshaka gukunda umuziki wacu, kuko umuziki wacu
twebwe abaririmbye ni twebwe tuzotuma duteza imbere igihugu cacu cyane kandi tukimenyekanisha mu bindi bihugu bitandukanye. So kuri ivyo je ku bwanje ndakeneye support ku bantu bacu kandi icyo nsaba cyane nuko abarundi twashobora gukunda ivyo wacu cyane. Yego. Urasaba support abarundi kandi urasaba yuko abarundi bashobora gukunda ivy'iwabo. Sivyo gatendala. Nuko nyene Tendala nawe burya hari ibintu byinshi tubihora biba muri game ya music, urabiraba ukabirabira mu idirisha ukabona ati game ya music kiragenda gutya iyo umviriza ama radio. Bon kubwanje vraiment game music ari ahantu uraba ukavuga yuko kirasubira inyuma cyane kuko turavye aje kubwanje ndafise uko noshaka kubivuga kuko igihe mu myaka iheze cyane vraiment narumva sana indirimbo zacu zarasotira sana. Ariko tuko turaraba ko tuko turabona yuko menga umuziki wacu menga uri kurasubira inyuma. Ntaco noshaka kubivuga ko kira kintu cyose nigihe. Yego kintu cyose kiba kugiye. Hari igihe ci wacu ndibaza kandi ni soon music yacu izoba iri up cyane. Wibaza yuko byo babifira he? Bifira he? Nico gihe rero nako ndakubwira music nigiye no kumenyekana k'umusani canke gusubira inyuma nigiye umusani afise igihe ciyo ntazokomeza ku makuru jya nyene yarasanzwe ari ko nigiye numwanya kintu cyose kiba ku mwanya. Donc music yacu iri ku mwanya ndibaza mu myaka iri imbere canke muri uku kwezi ndibaza yuko music yacu natwebwe tuzoba turi hapo kuko abarundi nta kuntu abaririmbyi b'abarundi ntako badakora bariko barakora from. Uravuga ati abarundi barakora ariko imiziki bwa mbere yaravuzwa gose ariko ubunye abanyamahanga batwinjiranye. Mvuze ati abanyamahanga ko bwanje navyo mbona si cyane vraiment kuko sinzi aho problem yahiri. Sinzi vraiment mais ko mvuze ati abanyamahanga batwinjiyemo cyane ntavyo ndiko ndabona cyane. Ariko umuziki w'Uburundi urumva yuko kwitwa cyane ku radio. Ego vraiment no bambeshe no kuri umuziki wacu ravuzwa sinzi impamvu igituma yuko natwebwe tutaba turi up cyane. Umuziki uvuze kuba up gisigura iki? Kugura imodoka, kuronka kanoti mu muziki, ushatse kuvuga iki gacuti yanyu? Kuvuga up ni kuva hejuru hejuru nkuko nakunda bivuga. Umuziki wacu kuba hejuru kuko uri kuraraba ma radio muziki w'abarundi uraronka promo vraiment ntitubeshanye turazumva cyane bazivuza. Sinzi impamvu rero indirimbo zacu zitariko ziraba hejuru cyane isatira mu bindi bihugu. Ndibaza kira kintu n'umwanya kujya nakubwiye turafise igihe cyacu Imana yaduteguriye. Ati rero barakora abari ku ma radio Ami Pro bariko bakora neza, aba Patrick Paggio bariko barakora neza umuziki bagerageza kuduza, abaririmbyi bato mu cyaro ko buryo ntubona yuko bahora bababanira bimwe bita kubabanira bakabafyonda. Je icambere kwanza uko maranumva burya iyo umuntu asohoye ikintu ciza ni ngombwa kivuzwe mu radio kandi kimenyekana. Urumva muziki kuba mbovu utakuwa ni mbovu nta muntu ushaka guha support ikintu sinzi ko nashaka kivuga. Ico kintu nico ndakunda kukibwira n'abandi baririmbyi iyo baje hano kuri Ibreezy TV. Kama unaweza nimba udashoboye bro, support ya Ami Pro nayo uzoronka, support ya Patrick Paggio nayo uzoronka mu gihe utazoba ushoboye bro. Ndifuze ko wonyongera kandi akapela kameze neza cyane kugira dushobore kubemenza yuko wewe ushoboye kandi ukwiriye kuvuzwa kuri ajya ama radio yabo. Erega gukundwa biraryoha, ugukunda akagukundira ukumeze, sinzotinya no kubivuga, yuratera intambwe imwe udusanga ndabikubwire, mahuma I'm the best player, don't cry, oh mahuma abeza bose naramaze gukundwa sinzukunda bakobwa bose ndabasezeye, umuranzo gutunga ni wenyene na y'umutima, tamumbe gukunda akagukunda mbegushaka yo nawe akagushaka. Big up sana bro, unaweza mzee. Iyo ni ya ndirimbo waririmbye yabakuze yabakuze se haro indirimbo z'abana canke z'abakuze.
no mbona indirimbo iracari shasha yego ntiramara igihe kinini iri kuri account yanje ya YouTube. Ati nta ndirimbo y'abana n'indirimbo y'abakuzi. Ya nta ndirimbo y'abana canke y'abakuzi zose biravana nkuko yakira tu. Yes guys, hano ni kuri Ibreezy TV ndi kumwe n'umwe mu baririmbyi nashoboye gutumira uyu munsi ameze fresh ari cool. Hari ikintu nifuza kumubaza, game ya Buja Flavor urayikurikirana cyane kurusha mbere. Ikintu cya mbere vraiment nkunda cyane nabo dusanze tubana canke abandi cyane, ndakunda igihugu canje cyane kiza mu cya mbere, kandi ndakurikirana music yacu. Mbo après yo kumviriza indirimbo z'abanyamahanga cyane ndumviriza indirimbo z'abarundi kuko ndakunda ivyo wacu cyane. Guys, muri game ya Buja Flavor hari aba producteurs benshi bariko barakora, you know, ego ndifuza kumbwira aba producteurs batatu wewe mera unati aba baranezera cyane ivyo bakora. Wa mbere ni Ami, undi nawe muri iki gihe ariko arakora vraiment numva ndamwishimira cyane, ni bamwita numva one way cyane. Yes. Nundi na Kolly the Magic. Yes, big up Kolly the Magic, big up kwa Amiri Pro, we big up kwa Ibreezy one way. Dogo anakukubali sana. Please kaje karirimbo watanguriye ko ndirimbira gatoyi kandi. Mami Mommy, oh mommy, I want you, I want you. We yuwumuhungu, I love you, I love you. Mommy, oh mommy, I want you, I want you. We yuwumuhungu, I love you. Ombegiyumba, hiruhandi yawe, no kubera icuti, hizo kuremesha. Ombegiyumba kumutima wawe no guhidishimo utari bwabone ye tu naho wiwunyanga ukanyirengagiza kumutima wanje ye nakupenda tu. Guys, Amiri Pro umeshamwona kijana Ibreezy umusore mwamubonye, you know, Kolly the Magic dogo anawakubali sana. Fata ukuboko umukipe, arafite ama hit song, afite melody nziza, yifuza gushika kure kandi mwe mumufashije yoshika kure gusumja, sivyo bro? Ndavyibaza. Tugeze kuri kubaririmbyi nabo bariko barakora hano mu gihugu cyacu Burundi. Ndifuza ko ndirimbira indirimbo imwe y'umuririmbyi w'umurundi wikundira tu. Iwe gusa ni benshi bariko barakora, turafise ba Big Fizzo, turafise ba Double J, turafise ba Kiriko, turafise ba Wiz Design, turafise ba Billy Music bariko barakora. Nifuza cyane kuri aba bariko bacaruka abanyene bariko akaririmbo kamwe gusa wikundira bro. Valentine. Yes. Ya ndirimbo vraiment ya Wiz Design, indirimbo ndayumva cyane, numva c'est bon. Ego ndimbira kanu gatoyi wowe uzikurira ndirimbo bro. Valentine, you so fresh, my God. My guy, yeah. Bro. Yes. With design respect sana brother. Yeah, na Berry Music yego. Barakora cyane. Kiriko na Double J bro. Yego. Ari kindi kintu nakunze kuri uyu umutipe vraiment no mutipe ari cool kabisha, singa babandi baririmbyi babajije batinya kuvuga, batinya kwemera yuko abandi bariko barakora. Bro, tuguhaye featuring y'umurundi hano w'umwigeme bro, bariko barakora na wigeme. Nuyuhe ayokorohera gukora na featuring nawe wo kwisanta à l'aise muri ababigeme bariko barakora? Bo muri ababigeme biwacu ndabona Esther Nish hamwe na Miss Erica. Kwisanta à l'aise cyane Miss Erica. Kubera iki Miss Erica bro? Bo bivana nkuko gusa ndamukunda uko aririmba, ndakunda melodies ziwe cyane. Amwe ntamwibagiye Esther Nish. Yes. Big up ku bantu mwariko muradukurikirana, abantu mwariko muradukurikirana kuri Ibreezy TV, yari Mr Capital de la Capital, nari kumwe numwe mu baririmbyi bafise talent bifuza gushika ku rwego mpuzamakungu. Bro, nike kintu wifuza yuko abarundi bamenya bo batazi kuri wewe? Yuko nkunda cyane igihugu canje, kandi nkaba nkunda biwacu, nkaba nkunda kila muntu ari we wese umurundi. Nkaba ikimbabaza naco yo kumva y'umuntu ariko yanka igihugu ciwe, ko yanka music ni nko kwanka igihugu cawe. Donc ico kintu ca mbere kwanza kirambabaza cyane. Yego. Umwaka wa 2020 urarangiye,
turi muri 2020 sivyo tugeze ku itariki atari yakure bro nta gishasha muri 2021 none bo ya mbere kwanza nuko maze gusahura song yanje shasha yitwa Nitamu by Tendala akaba iri kuri account yanje ya YouTube vuba ndashobora kurekura video hanyuma pro video ari ndi song ishasha ngomba gusohora yindi iri soon bro urumva sponsor ikora ironka nshuti bo ukuntu ko ariko kose gusa ni gushima man umuntu akora ingufu ziwe kugira arabe yuko ashaka gutera imbere kandi agateza imbere n'igihugu ciwe yego uracyari kurigwana kurakeni n'abagufasha cyane yego turabashimiye gose abantu mwari ko muradukurikirana kuri Buja Hits TV ni Mr Captain nzokwama nagerageje kubaronderera abaririmbyi bakiriko barava hasi kugira mushobore kubabona nabo nyine mushobore kubafata ku mugongo ntituze twame twiruka inyuma y'aba baririmbyi banditse izina kubera iki aba Peti barashoboye Peti unaweza niongeze ngine akapela anaweza dogo guys I want you, now want you. We want why you mutima. I love you, I love you. Mommy, your mommy. I want you, now want you. We want why you mutima. Asembegi umba iruhandi yawe. Yes. Asante sana. Yeah. Tunamaliza kipindi tunawaambia asante sana tunawapenda sana. Much respect.